Cubahiro kizima mukuru w'igihugu cacu n'umutambukanyi wanyu bene iteka mwese namwe banyakubahwa mwitavye iyi misa y'urubanza rw'igihugu aho turiko turibukana icubahiro n'ukwemera incungu ya demokrasi mu Burundi bwacu. Banyakubahwa muri mu miryango y'iyi ncungu ya demokrasi, umuryango w'amaraso no mu muryango wa politike, banyakubahwa mwaje muri nkuka y'imisa muserukira ibihugu byanyu muri iki gihugu cacu c'u Burundi, bakristo mwese dusangiye ukwemera n'umuryango, bene data muri ngaha mwese mwemera Imana, ndasubiriye kubakengurukira ko mwaje kugira ngo dutangure urubanza dusenga Imana. Imana yaturemye, Imana yaduhaye ubuzima, Imana ibandanya itubungabungira ubuzima bwacu, itubungabungira Uburundi bwacu, itubungabungira isi yacu. Mfatiye kuri iyi nkuru nziza ya Luka dusanga mu kigabane ca 12 kuva ku karongo ka 39 gushika ka 48, kuko ari iyo nkuru nziza isanzwe itegekanijwe muri ekleziya yacu kuri uyu munsi wa gatatu. Nogira nti Imana idutumiriye twese kumva ko kuri iyi si tubwirijwe kwama twifata nk'abasuku, ababwiriza beza baguma biteguriye kwakira shebuja wabo igihe icarico cose. Imana itubwiye iti nimube ababwiriza beza, abasuku beza bama biteguriye kwakira shobuja wanyu igihe ashakiye cose kuza. Yesu ati nimwame mwiteguye na mwebwe nyene, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutarimo mwiteze. Iryo jambo ku munsi nk'uyu wo kwibuka incungu ya demokrasi, nyenicubahiro Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe akiri muto mu myaka yari afise, duca dutegera ico rigomba kutwigisha ingene harimwo inkebuzo kuri twebwe twese tukiri kuri iyi si mu myaka dufise iyo ariyo yose. Imana ishobora kuturengutsa ngo itubaze raporo y'ingene twatunganije ubuzima bwacu n'ingene twatunganirije abandi, kandi vyishobora kubigira igihe icarico cose ntibanza kuduteguza. Ukuduteguza ni ukukuzira tubwira ijambo ryayo ryama ridukeburira nyene kuguma turi maso, kugira ngo ntiduhave dusinzira umukondora zosi, ngo duhave twibaza ko tudafise uwaturungitse kuri iyi si. Uyu munsi bakunzi b'Imana, ikituremesha nuko twibuka iyi ncungu ya demokrasi nk'umuntu yari yitunganije neza ubuzima bwiwe akabwerekeza kugufasha igihugu ciwe ngo citunganye neza kandi gitunganirize neza abaco babane mu mahoro, umwe wese yiyumva ko ari umuntu w'iteka, kandi abaco bose bashobore gusangira ivyiza vy'igihugu ata mwana n'ikinono. Indoto ziwe z'Uburundi bushasha twabwirizwa kubaka tugashika ko duciye mu nzira ya demokrasi nico zavuga, kandi zari nziza. Izo ndoto zari nziza, ziguma kandi ari nziza. Nico gituma igihugu camugize incungu, kuko yapfuye azira ikirukuri. Nico gituma kandi twama turiko turakengurukira Imana twebwe abemera, kuko yari yaduhaye neza. Tugasaba rero Imana ko hobandanya haboneka abantu b'intwari nkawe, kugira ngo indoto ziwe zibandanye ziranguka, Uburundi bwacu bubu bwiteka buronka amahoro,
amahoro ahagaze ku butungane, uburundi bwacu bubone kuronka n'iterambere rirama. Mu kwibuka iyi ncungu ya demokarasi kuri twebwe twemera Imana nk'uko iyi ncungu nyene yayemera, ikituremesha kuruta byose nuko yakora ibyo ngaha ku isi asanzwe yemera Imana. Yari rero mu bategereye ko ngaha ku isi tuhari nk'aba basuku bafise shebuja ari nico yabashinze, kandi ashobora kuza kubabaza raporo igihe icari cyo cose, nk'uko tuvyumvise muri iyi nkuru nziza y'uyu munsi. Kubaho wemera Imana kandi uyisonera, uzi yuko ufise shobuja uzobwirizwa guha raporo, biradufasha twese, biradufasha rwose kubana neza n'abandi no kurondera amahoro arama muri iyi si yacu. Uratinya n'umuntu atagira ico yemera. Tugomba kubaka Uburundi bw'iteka kuri bose, Uburundi buzira akarenganyo, Uburundi buzira agasuzuguro, ugutotezanya n'ubwicanyi nk'uko Perezida Melchior Ndadaye yabwifuza. Iyi nkingi y'ukwemera irahambaye, kuko idutuma twama turazirikana ko twese kuri iyi si atakindi turi atari ukuba abasuku basangiye shebuja yabaremanye bose iteka ringana, yagize ico abashinga kandi azokibabaza igihe kigeze. Kandi ga ico gihe ubu cemera canke utacemera kizoba nyene. Kubemera ijambo ry'Imana, murumvise ingene Yezu umwana w'Imana agize ati arahiriwe umusuku shebuja azosanga agira nk'uko yabishinzwe. Arahiriwe umubwiriza ngo intendant fidèle, arahiriwe uwo musuku shebuja azosanga agira nk'uko yabishinzwe. Kuri iyi si rero turiho kugira ngo dukore turangure ibyo waturemye yatubwirije gutunganya, umwe wese akagira ico ashinzwe. Mugabo twese tukaba duhamagariwe gutanga intererano yacu kugira ngo isi n'abantu Imana yiremeye batunganirwe bose. Ngo aragowe umuntu aba kuri iyi si yigira bugabo bwigaba, kuko aca yibagira ko ari kiremwa muntu kizogira igihe kikarangiza umwanya wacu kuri iyi si. Mwenuwo ntaba acibuka ko hari amabwirizwa y'Imana ntarengwa, aca yibagira no kuza aricungera mu buzima bwiwe, akanduruka ariho agirira nabi abandi atana umutima usimba, kuko atazi ko hejuru yiwe hari uwamuremye kandi amuruta. Nguko inkuru nziza twumvise hejeje kubivuga, aca ngo yishinga kwirira, kwinywera, kwiborererwa. Ivyo byose murabizi, murabyumva. Kwirira, kwinywera, kwiborererwa, kandi ngo ntagezaho gusa, aca yaduka no mu nshoreke n'abasuku ngo agatangura kubakubita abagirira nabi. Umuntu yibagiye ko yaremwe n'Imana, kandi ko Imana izogira ico imubajije, ko Imana ifise ikimwiteze ko. Uko ni kwaba ubuzima bwiwe arabwonona, kuko ubayeho kuri iyi si kugira ngo arye, anywe, aboregwe. Uwo muntu ariyo ntumbero y'ubuzima, murumva ko atacabereyeho. Umuntu narye nanywe yirinde kuborerwa mugabo, ariko abigire kugira ngo ashobore gutunganirwa mu magara yiwe, gutya ashobore gutunganiriza abandi.
twame tuvyibuka yuko ukutarya no kutanywa navyo nyene ari bibi, kuko bituma amagara yacu atamera neza. Atameze neza naho ntidushobora gutunganiriza abandi. Ariko umuntu agira intumbero y'ubuzima bwiwe, ukurya gusa, ukunywa n'ukuboregwa, niwe aca yanduruka agirira n'abandi, kandi mwese muravyumva, uwo muntu mwene uwo muntu niwe aca abuza amahoro. Uwariye akanywa akaboregwa, amahoro yiwe aragoye. Iri jambo rero rirahambaye. Muri make ubuzima bwiwe arabwonona kandi agirira nabi n'abandi, ugasanga arababujije amahoro. Ngiki ca mbere ijambo ry'Imana nategereye ko rigombye kutwibutsa kuri uyu munsi. Ikindi Yezu umwana w'Imana twibukije nuko umwe wese afise ico ashinzwe, Imana imwitezeko kandi izomubaza. Vyongeye abashinzwe byinshi bazobazwa byinshi. Iri jambo naho ku ruhande rumwe umengo rirateye ubwoba, ku rundi naho turumva ko ari ijambo rya keza mutima. Ni ijambo rya keza mutima kuko rivuga ko Imana mu kuturema uwo ari we wese, nta numwe yaremye igomba kuruhira ubusa. Imana nta numwe yashize kuri iyi si igomba kuruhira ubusa. Yaturemye igomba kuhagira ico twimarira n'ico tumarira iyi si mu kuyitunganya. Kuza turavyibaza birahambaye cane, kuko nivyo bica biduha n'ubukomezi n'ubutwari mu buzima bwacu bwa misi yose, mu vyo dushinzwe. Tukamenya ko Imana itaturemye igomba kuruhira ubusa, yari ifise ico itumbereye igomba kudushinga, kandi tubwirijwe gukora kugira ngo tubandanye tuyitunganiriza isi yiremeye imeze neza. Paulo mweranda niwe muri iri kete ry'Abanya-Efezi twumvise atwereka ko yari yatahuye iryo teka ry'uko uwo wese Imana yaremye atokwigera yikengera ngo ntaco yomarira iyi si. Paulo mweranda agira ati, naho nduwanyuma mu ntumwa zatoranye kumenyesha inkuru nziza, Imana ni jewe yahaye iteka ryo guhishurira abapagani ko twese turi bamwe, kandi ko twese twemerewe kuzotorana mu bwami bw'ijuru. Naho nabaye uwanyuma ndafise akamaro. Imana yanshinze ko nokora ico gikorwa, ubwo butumwa ni jewe yashimye ko noburangura. Akanduruka rero akengurukira Imana, kuko yumvise yuko nawe ari umuntu w'iteka. Twese rero turi biremwa by'iteka. Imana yaturemye ibona ko hari akamaro dushobora kumarira iyi si. Nico gituma mugani w'iyi ncungu twibuka uyu munsi nyene icubahiro Perezida Melchior Ndadaye, twese tubwirijwe kumenya kugenda tugororotse, ata numwe yinebagura ngo have yanduruka ariho yikumira. Mugabo kandi uko tugenda tugororotse ntiwe bwa bwishime butuma abandi bumva yuko turiko turabacinyiza, abandi bumva yuko umengo twahindutse utumana. Tumenye nyabuna kuguma duciye bugufi imbere y'Imana, kuko imbere yayo twese turubusa. Kuri uyu munsi twibuka incungu y'uwaharanira ko umuntu wese yokumva ko afise iteka, ko yaremanye agateka. Ndipfurije umwe wese muri twebwe kumenya no kurangura ico Imana yamuremeye n'ici mwiteze ko muri ubu Burundi bwacu, kandi akirangure nk'umuntu w'iteka nyene. Nyene cubahiro Perezida Melchior Ndadaye, umuntu arashobora kuvuga ko yari yatahuye neza ko afise ico Imana imwiteze ko mu gihugu ciwe c'u Burundi.
mu gihe yabayemo. Kuvyo tubona yari yategereye ko abwirizwa gushira igihugu ciwe muri demokrasi, ko ari ryo ragi yadusigaranye. Mvuga iyo demokrasi, iyo demokrasi bwari bwo buryo yabona burashe bwo gutorera inyishu ibibazo byari bihanze Uburundi, kandi byari byinshi. Umuntu mbere yovuga ati ikibazo gikuru nuko umenga igihugu nticari kikiri igihugu ca bose. Muri ivyo bibazo byinshi hariho ivyo yakunda kudoma ku rutoki. Hariho ikibazo c'agasuzuguro, aho wamenga hari abatagira ijambo mu gihugu, kutagira ijambo mu gihugu. Hariho ikibazo c'akarenganyo gafatanye no gukumira, ku buryo wamengo hariho abarekuriwe ivy'igihugu n'abatabirekuriwe, haba mu mashure, haba mu ntwaro n'inzego zishigikiye, haba no mu vy'amatungo nyene. Ivyo vyose kenshi bikitwaza ubwoko canke intara, kuko abantu bagomba gushikira inyungu zabo bama bagira ikintu bitwaje. Twebwe abantu bato bato akaba arico tuguma tubona ko ariyo ngorane, muga wumva ukuri ari urwitwazo, ingoranira handi. Arico gituma umuntu abwirijwe kuza aricara hamwe kugira ngo azarategera, ntidutangure kuza turakurikirana umwotsi tugomba yuko wohava aho kubanza kuzimya umuriro, kuko ugiye gukubita umwotsi ngo uriko urawirukana, mugabo umuriro ugumuzana uwo mwotsi, ahubwo umwotsi ukwira inzu yose. Nico gituma bikwiye ko tuza turaraba inkomoko ya byose. Rero byari urwitwazo rwo gukumirana ubwoko, intara n'ibindi byose. Niko kwerekana demokrasi nk'uburyo bwo gutunganya intwaro y'igihugu yoshobora gutorera inyishu ivyo bibazo. Yahisemwo demokrasi, siwe yayitoye. Demokrasi n'uburyo bwo gutwara busanzweho kuva kera, siwe yayitoye, mugabo yayihisemwo kuko ariyo ntwaro yabona ituma abanyagihugu bihitiramwo ababarongora mu matora meza, intwaro iha iteka abantu bose, intwaro iha ijambo umunyagihugu wese, yaba ugomba kubicisha mu mugambwe, yaba ugomba kubicisha mu mashirahamwe canke ugiti ciwe. Kuri uyu munsi rero turiko turibuka Melchior Ndadaye nk'incungu ya demokrasi. Nikabe akaryo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya Ndadaye ryerekeye intwaro nziza ya demokrasi, ihagateka bose, ihereye ku gusonera ubuzima bwa muntu, intwaro yubahiriza bose mu vyo barekuriwe, intwaro idakumira ifatiye kuri iki canke kiriya, intwaro itarenganya, intwaro idatoteza, intwaro itangaza bayo, intwaro ikingira ubuzima bwa bene Burundi bose. Kuko nivyo vyari ibibazo bikuru bikuru by'ico gihe demokrasi yagomba kuba inzira yo kubitorera inyishu. Kuri uyu munsi mbere tidutinye no kwiterera utubazo be no kurondera kutwishura twebwe nyene. Twibaze tuti mbega nk'ubu ko turiko turaninahaza President Melchior Ndadaye nk'incungu y'u Burundi, tukaba ico twagumije kuri we ari demokrasi, mbega nk'ubu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadukeza, yosanga twakindiye aho turi nk'isekuro, canke yohava asanga yibwira ko twasubiye inyuma nk'ibirenge? Inyishu muravyumva ni nyinshi cane, kandi sinazo nari nkeneye yuko ndonka. Murazi noneho yuko mu kwigisha kubu nta numwe yigera ayobegwa, n'ubuvuzi bitari byo bagira bati yabonye mu rundi ruhande atari uruhande umwigisha yabajijemo ikibazo. None rero inyishu zose muza gutanga ni nziza, ariko uko biri kose abantu bama bakeneye gutera imbere. None rero ko twemera demokrasi nk'iragi ryiza,
umwe wese yigira inama nziza yo gutanga intererano yiwe ngo turushirizeho kubana mu mahoro ashingiye ku kubaha iteka rya muntu, ku butungane kuri bose, be no gukorera iterambere rirama. Hanyuma rero hejuru ya byose dushimira Imana yari yaduhaye neza iyo ntwari yabona kure kandi yarinda. Dusaba Imana ko yobandanya iduha abantu nk'abo kandi bakaza bariyerekana mu gutorera inyishu ibibazo bihanze iki gihugu. Byongeye tubandanye dusaba kugira ngo mwumwe muri twese yiyumve ko Imana yamushinze muri ubu Burundi nk'umusuku wo kugira ngo yubake Uburundi bushasha bw'iteka n'itekane bivyara iterambere risangiwe na bene Burundi bose. Amen.